Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kabara amakuru tuzagaruka kuri byinshi bitandukanye biriko biravugwa mu bisata nka vyose, ariko nanone tukaza kugaruka ku ntahe idasanzwe twahawe n'umwe mu bategetsi bakomeye cyane bo mu rwego rwo hejuru, nawe avuga ko abangamiwe n'ingene indongozi z'igihugu zifata mu kurangura amabanga yazo ya buri munsi ndetse no gutunganiriza abene igihugu zijejwe. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi, bamwe mu babagendana ndetse n'abakorana haba abo mu mugambwe n'abatari mu mugambwe CNDD-FDD babona ko igihugu caciye gitera inyuma ku rugero rudasanzwe. Akarorero batanga benshi nuko ivyari vyarunyutse ku ntwaro ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza, noneho Evariste Ndayishimiye ngo yashitse ku butegetsi vyose bikaburira rimwe. Aho tukavuga nk'ifumbire, imiti, igitoro n'ibindi byinshi byankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bati igihe Burundi bwari mu bihano mpuzamakungu ku rwego mpuzamakungu kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 kubera ikiringo ca 3 c'umuhisi Petero Nkurunziza, ivyo byose ntivyigeze bikena ngaha mu gihugu. Ngariko kuva mu mwaka wa 2020 vyinshi mu vyankenerwa harimwo n'amahera mvamakungu vyose vyarabuze. Ivyo Evariste Ndayishimiye akavyagiriza abandi bategetsi bakorana avuga ko ari bo bamudodobereza mu mabanga yiwe ya misi yose, ariko abandi bakibaza igituma ariwe mukuru muri leta ndetse akaba nawe mukuru mu gihugu, no kuvuga mu nzego canke se mu bafise amabanga ari hejuru, adakura abo bamudodobereza mu mabanga akabasubiriza abandi. Ni mu gihe umwe mu bagendanye ku rugamba kandi nanone nawe afise amabanga adasanzwe mu rwego rw'igihugu hejuru, batashimye ko izina ryiwe turivuga, yagize ati Ndayishimiye niwe mukorona asumvye bubi abakoroni b'abazungu. Ati iyo Ndayishimiye ariko aratukagura abakoroni b'ababirigi utamuzogira ngo ni umutegetsi mwiza, atiba, atica, atarenganya, eka atanagira umunoho. Yamara ngibipimo vye birerekana ko ahubwo umukoroni w'umubirigi yarifashe kuko yarashiremwe agatima k'ubuntu. Ibipimo vyerekana ko ibikorwa vya Ndayishimiye bisa neza na neza n'ivy'abakoroni. Mbere Ndayishimiye agaca asumvya ikiba abakoroni kuko hari ivyo akora abarundi bakayoberwa ko ari umuntu canke ikindi kintu. Ibi akaba ari ntahe akaba ari byo twayagiwe n'umwe mu ndongozi zikomeye cyane mu rwego rw'igihugu mu nzego z'igihugu, ndetse kandi akaba ari no mu bantu bamakomeye mu mugambwe CNDD-FDD. Muco yabashije kutubwira, yatubwiye ko bimwe mu vyo bagava Evariste Ndayishimiye ari ukongereza amafaranga umuryango w'umukuru w'igihugu usumisha ku munsi mu gihe abene igihugu bato bobo ataco baronka, ahubwo akama yagiriza abize kari ibijuju bitazi ineza igihugu bitazi kwitura ineza igihugu cabagiriye. Ikintu ca mbere cagaragaye mu gihe c'ubukoroni bw'abazungu yabaye inyota idasanzwe kwigarurira ubutunzi. Abakoroni basiwe ubutunzi bw'abarundi batwara mu Bubirigi. Abazungu bategeka abarundi kubagemurira ibiribwa biryoshe nk'amagi, inyama n'amasoro. Inyuma y'imyaka 34 ngo abarundi birukanye abakoroni b'abazungu, ngo ivyo abazungu bakorera abarundi nivyo Perezida Ndayishimiye ariko akorera abarundi muri uyu mwaka. Ubutunzi bw'igihugu yiba atwara munsi y'urutariwe, kandi ntaragendeye nawe ategeka ko abarundi batanga amafaranga n'ibitungwa. Ngo umukoroni yari bubutare bw'u Burundi akabutwara mu Bubirigi, ariko yarifuka mu maso akubakana amabarabara, ibiraro, amashure, amavuriro ndetse n'ibindi. Ndayishimiye we rero ngo nagahebuza kuko amafaranga akura mu butare aja kuyubakisha ivyiwe gusa. Aho rero nituvuza amamiliyaridi yirirwa riremeka kakaba kamizwe n'ingona. Murantunge kakaba kamizwe n'ingoma. Ndayishimiye ngo ni umukoroni wo ku rwego rwo hejuru kuko iwe isoni ntaco zikivuze, ngo ababirigi barifashe. Ngo ababirigi kandi ntiberekwa aho batavuga rumwe. Ndayishimiye ngatandukaniye he nabo. Icya kabiri cagaragaye mu gihe c'ubukoroni kwabaye gutembagaza ubutegetsi bw'umwami w'u Burundi, maze umukoroni ashinga ubutegetsi bwiwe. Carazira ko umurundi afise akangonongono aryogora kuko ufashwe ariko widogera ubutegetsi bw'umubirigi waribonera ko. Nukuvuga ko abarundi batwagwa n'ubutegetsi batiyumvamwo kuko ubwo bari biyumvamwo bwari bwararanduwe n'abazungu.
Inyuma y'imyaka 34 rero Burundi bwirukanye ubutegetsi bw'abakoroni, n'ubu mu mwaka wa 2026 abarundi batwagwa n'umutegetsi batiyumvamwo kuko uwo bari biyumvamwo yaribwe intsinzi mu mwaka wa 2020. Nka kumwe ngo umubirigi yacungana nabo hirahira bakane bagura ubutegetsi bwiwe, ngo ni nako Ndayishimiye acungana n'abaterekwa igitugu ciwe. Ndayishimiye we ngacika umukoroni w'agahebuza kuko amaze kubona ko mutavuga rumwe aca kurenza ivu. Umukoroni ntiyubakwa kwica batamushigikiye, yarabatera ubwoba gusa. Ngo nukuvuga ko wohitishamwe abarundi hagati yo gutegekwa na Ndayishimiye canke ababirigi, bohitamwe ababirigi muri uyu mwaka. Nimugihe kandi ababirigi ngo baje bazaniye abarundi Imana bo batemera. Ndayishimiye we ngo vyifashe gute? Icya gatatu cagaragaye mu gihe c'ubukoroni kwabaye kwimurira imico y'Iburayi mu Burundi, kandi Umurundi afashwe ariko arayinebagura akibonera ko abazungu batuzaniye ukwemera bavuga ko kwanditswe n'Imana yo nyene ubwayo mu gitabo citwa Bibiliya. Batuzaniye amashuri bategeka ko Umurundi ategerezwa kumenya gusoma no kwandika. Bongera baragabisha ko imico n'imigenzo abarundi bahora bagendera ko itaye agaciro kuko kubwabo yari imico ihumanye. Mu bisanzwe Imana batuzaniye ubwayo ntiyari mbi. Ikibi nuko bashaka ko umwirabura ari we ashira mu ngiro wenyene amategeko y'iyo Mana, ariko umubirigi we akagaragara nk'utarabwa n'ayo mategeko y'iyo Mana, mu gihe bavuga ko ari Imana y'abantu bose. Amashuri nayo ntigeze aba mabi kuko ico Umurundi yari yasumbije ibikoko bwari ubwenge kama Imana iremana umuntu. Ngariko biravuga ko abazungu bari barashizeho umukenyero kuzotanga ubumenyi bubayabaye kugira ngo Umurundi ntazohava aca ubwenge bwinshi kuko yohava humuka akabihinduka maze ubutegetsi bwabo bugatangura kuja mu kaga. Ngubu Ndayishimiye nawe ariko akora neza na neza nk'uko umubirigi yashaka kugendesha abarundi. Ndayishimiye ngarafise Imana avuga ko asenga kandi yashize imbere. Hari igihe ngahimba nabi akibagira agatangaza ko iyo Mana imuyagira. Ngiyo Ndayishimiye abuze inyishu zibaza acavuga ko iyo Mana yiwe ari izovyishura. Ngo utemera ubujyajya bwiwe aca amubwira ko Imana yiwe izomuhana. Imana Ndayishimiye ngiratangaje kuko ni Imana ishavura na cyane cyane y'abadandaza barya ntibayihe ko igaci ihengera mu kagoroba canke mu bucagucaga ikadomeka amasoko kugira abarya batayihayeho nabo baburiremwo nkayo. Ako kamaramaza nta kabirigi ngo bari barigeze babona ku Mana y'ababirigi. Ku mashuri naho nyene ngo Ndayishimiye akora neza na neza nk'ababirigi. Ngarafise impungenge ko ari hamwe abarundi boronka ubumenyi buhagije mu mashuri bohava babangamira ubutegetsi bwiwe. Yaciye yiha ingingo zo gusonzesha abigisha kugira ngo abanyeshuri bigishwe nabi. Ntiyagarukirije aho kuko ngo yaranatanguje imyamamazo yo gutukagura abafise amashuri menshi, yongera kandi atangaza icese ko iyo wizuca ucika ikijuju. Yamara nguko atoba indero kose ngari kwica kazoza kurunganwe gusa kuko ibindi vyose ashaka guhisha urwaruka rubibonesha amaso. Ndayishimiye ngasa n'uri kararengerwa kuko nta terambere rishoboka mu gihugu kitagira incabwenge. Ngivyo yakoreye muganga Christophe Sahabo birerekana neza ko asumvya ikibi ababirigi yagirije ko ari abakoroni. Nimugihe kandi uyu agarukana none kuvyaga biratangazwa n'umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye cyane agaruka kuri kubene gihugu baja kurondera ubuzi hanze y'igihugu, avuga ko abo badakunda igihugu. Akibagiza yuko politiki iri mu gihugu ciwe ikumira abo bose iyo babinjiza amahera afatika canke se abo bose babipfuza gushora imitahe mu tuntu duto duto. Abo rero bose ngo bagaca bacika bahunga igihugu kuko hagiyemwo n'abasirikare bahoze bagwanira igihugu. Benshi bakavuga ko rero bakamugereranya n'igihugu c'u Rwanda kuko n'ubundi igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi bisa n'ibisangiye amateka amwe ukuyemwo bimwe badahuje. Kuri ubu ibihugu vyose birongowe n'ababifashe biciye mu nzira y'umurantunge nabanje guca mu nzira y'umuheti. Kibitandukanye nuko mu gihugu c'u Rwanda ho ubutegetsi babufashe biciye mu nzira y'umuheto, mu gihe mu Burundi ho vyaciye mu masezerano ya Arusha. Ni mu gihe rero ejo yaheze perezida w'u Rwanda Kagame yakiriye umukire w'umunyamerika Bill Gates Kigali. Bill Gates yabaye igihangange mu butunzi kw'isi hagati y'umwaka w'1995 ndetse n'umwaka w'2017. Iyo myaka yose Gates niwe yagumaza kwisonga mu afisa agatubutse kw'isi.
umugabo yahavuye amukubita hasi nyuma y'imyaka 22 yabaye Jeff Bezos. Ubu mu mwaka wa 2026 ikinyamakuru Forbes gitangaza ko Bill Gates aza mu kibanza ca 19 ku miliyaridi 108 z'amadolari y'abanyamerika. Ejo rero uyo Bill Gates yishikiye mu Rwanda yakigwa na Perezida Paul Kagame. Uko tuzi Kagame ngikintu kimwe rudende cyo tuma tumvikana na Bill Gates ni mugihe Kagame yabona ko gukorana n'uwo mukire atanyungu bizozanira igihugu cy'u Rwanda. Ikindi tuzi kiri mu mutwe wa Bill Gates arazi ko Kagame atamuntu afise ku buryo yoshobora kumwiba utwi agataha yikoreye amaboko. Twebutsa ko Ndayishimiye yarutse kugenderwa n'umukire ku rwego rwa Afurika ariwe Aliko Dangote gwanumvikanye kagira shora imitaye mu bitoro ifumbire n'ibindi, ariko binugwanurwa ko Aliko Dangote yoba yahavuye akeka kazo hava yibwa urukomba amazi nk'uko berutse kugendera umuzungu wo mu gihugu cy'Ubusuwisi Dr David Pirot yatanguje ibitaro Kira Hospital mu Burundi. Ngo Dangote ari mu gacere ntangere mbere akaba yarutse guhagarara muri Norvège agatangaza ko ibihugu bitatu yo kubaka gushoramwe imitahe muri kano karere kegereye Burundi ari u Rwanda, Tanzania ndetse n'igihugu ca Kenya gusa. Ndayishimiye niwe yivugiye ko ngabize ngo bagoma ari ibijuju. Ndayishimiye ngo yarize amategeko muri kaminuza, ngariko iyo wumvirije ivyo avuga ukaraba n'ivyo akora ngo biragoye gutahura ko ari Ndayishimiye umuperezida yize amategeko muri kaminuza. Umugani ngo baryoshye ibyago vy'ikirundi ku mbuga hwaniro ngo Ndayishimiye ngo nawe nubundi ngivyo yize nubundi ntago arimo arabikoresha. Ndayishimiye ngo ntibeshira kuko yarize kandi araronka impamya bushobozi y'igipapuro ari kubumenyi ntaco bumumariye nkuko avyivugira. Umwanditsi François Labere niwe yagize ati science sans conscience ne que ruine de l'âme. Umenyi bwo mwishuri ntaco bwamariye ngo Ndayishimiye ngari naco gituma agerageza ibintu vyinshi mu rudubi rwinshi bigatuma bidatanga umusaruro. Ni mu gihe bamwe bavuga ko yibaza ko ari we ategerezwa kwikorera ibikorwa vy'abandi bategetsi bari munsi yiwe. Ni mu gihe vyigeze kugaragara afata umukubuzo mu ntoke mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura, aho yavugana agashavu kenshi ko agira yisukurira igisagara ca Bujumbura. Ni kenshi kandi yegera agaragara mu mirima agazura urwondo yirenza ngarika tuza inzara mu gihugu. Mu kandi kanya gacafata Bibiliya agatunganya ibikorane kugira ngo yereka abatakimwizeye ko ari umusenzi. Ndayishimiye ngo n'umutegetsi atabona neza ngiyava niyaja nkuko uyu abitwiganira. Ngo nta wundi mu president araboneka muri aka karere canke mw'isi nzima ajenjekereye umukubuza akavuga ngo agereye kuburira umwanda uri mu gisagara. Mu bindi bihugu duhora tubona abaperezida bakarira abakuru b'ibisagara mu gihe ibisagara bicafuye. Ivyegeranyo vyerekana ko igisagara ca Kigali mu Rwanda gwa Paul Kagame kiza kwisonga muri Afrika nzima kwisuku, ariko nta na rimwe turabona Perezida Kagame ari karakubura ubwiwe. Nta na rimwe turabona Kagame ari guta umwanya mu mirima y'amatomati ngarika tuza inzara, eka nta rimwe turamubona ajenjekereye Bibiliya kugira ngo yumvishe abanyarwanda ko ari umusenzi karuhariwe. Igitangaje ngo uyo muperezida agendana imikubuzo n'amasuka n'amabibiliya niwe wenyene ategeka igihugu kitagira ibitoro, kitagira amafaranga y'agaciro, kitiziwe n'abakozi ba leta kandi kinenwa n'abagwizatunga bo mw'isi. Ngo Bill Gates ndazi ko nuwo mwemerera gukorera mu Burundi imyaka 20 atari hiko atotinyuka kwashora utwiye kuko azi neza ko ce yibwa urukomba amazi aravye nabi akahabika n'agatwe. Ngo burya mbere muzobirabe neza hagati ya President Ndayishimiye na Kagame, umuperezida akora vyinshi mu mwanya muto ni Ndayishimiye. Ngo batandukaniye Kagame akora bike ariko bivyara umusaruro mu gihe Ndayishimiye we muri izo vyinshi atana kimwe kivyara umwimbo. Ngo muri CNDD FDD ngimerera kurezigishwa k'abazungu banka gushora imitahe mu Burundi kubera hatwara abahutu. Imana kurezica zitahura ko ari byo bifatiye ku kungene abagabo nka Bill Gates banene n'u Burundi. Muri CNDD FDD ngo buri kibazo kitagira inyishu ngo baca bagihuza n'ubwoko nkuko uyu atashimye ko tumuvuga imyidondorewe cyangwa se dutangaza amazina yewe ndetse n'igisata akoreramwo ubwiwe abivuga. Reka no makuru yacu tuyabangira ico shikirije muri commentaire ku vyashikirijwe n'uyu muhumure. Mwihuriro C64 muri Kongo bare batangaje ko babangiriye kugomorera abanyagihugu mu mabarabara. Itangazo ryasohowe kwigenekerezo ya 20 kwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2026. Ihuriro
C64 rigizwe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ryatangaje ko ribangiriye kumyerekana itegekanijwe ku igenekerezo ya 22 kwezi kw'indwi mwaka wa 2026. Abarongoye amadini nibo Tshisekedi yatumye kugondoza abanyepolitike batavuga rumwe nawe. Mw'ihuriro C64 bahavuye bahitamwo kumva impanuro z'abarongoye amadini kugira bahe amahirwe ibiganiro. Mwitangazo basohoye ihuriro C64 risaba ko ibiganiro vyimirije bitegerezwa kuba imbere y'igenekerezo 15 kwezi k'umunani uyu mwaka. Aha biboneka ko bafise amakenga ko Tshisekedi yoshobora kugerageza kubasamaza bakisanga harageze mu mwaka wa 2028 bakirinda ibiganiro vy'inkinamico. Bakangisha ko ari hamwe iryo genekerezo ryogera ibiganiro bitaraba bazoca bagomorera abanyagihugu mu mabarabara. Bakanasaba kandi bashimitse ko vyo biganiro vyinjira mu mizi nyezina y'ibibazo bihanze igihugu ca Kongo. Tubize ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bagamije gutesha uyu mukuru w'igihugu umugambi wo kwiyongera ikiringo ca gatatu. Imyiyerekano ya mbere yo kumwemiriza yari itegekanijwe ku igenekerezo y'umunani kwezi kw'indwi mwaka wa 2026 yavuye yunguruzwa igihe ku igenekerezo rya 22 uku kwezi muri uyu mwaka. Ico gerera ihuriro ryatumwe ko na President Ndayishimiye mu Burundi kugira ngo baganire ku bibazo bibatandukanye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibiganiro vyabaye ku igenekerezo y'umunani uku kwezi birangira bapfunditse ko hagiye kuba ibiganiro hagati yabo na President Tshisekedi. Izo biganiro bahanuwe na President Ndayishimiye n'ivyo vyaraye bisibije ku ncuro ya kabiri. Imyerekano yari itegekanijwe ejo aho bukera. Ngicibonekeza nuko iyo myerekano iteye ubwoba President Tshisekedi. Biranagaragara kandi ko icuka atari ciza hagati ya President nabo batavuga rumwe kuko ntiyubahuka kwivuganira nabo, ngarazi ko batakimwizeye. Nico gituma hamwe batuma ko Ndayishimiye ahandi akabatuma ko abarongoye amadini. Gaco ico twoba lamenya coco nuko inzira izotuma ihuriro C64 ritagomora abanyagihugu mu mabarabara ari mu gihe Tshisekedi yohagarika umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro agamije kwitoza ubugira gatatu. Aha rero tutibutse ko naho Tshisekedi agwavyuka ku bibazo ahanganye ko n'ihuriro C64 ibibazo bimuhanze mu buseruko bwa Kongo asa n'uwamaze guheberana. Haciye umwaka n'igice ibisagara vya Goma na Bukavu vyigaruriwe n'umuhari M23. Abo baroberi bakangisha ko vuba bategekanya kwigarurira ibisagara vya Karemi na Lubumbashi. Kandi nabo bararehera bakarengwa ko ari hamwe Tshisekedi yohirahira kiyongera ikiringo ca gatatu nabazoca bashinga leta yigenga mu bisagara bafashe. Ibiganiro hagati ya Tshisekedi n'abaroberi vyirirwa biraba ariko ntivyigera bitera imbere. Biraboneka ko naho Tshisekedi yitaba ibiganiro ahubwo afise inyota yo kwirukana M23 mu birindiro vyayo. Igisoto ca Tshisekedi tukabibutsa ko ifadikanije n'abasirikare bandayishimiye Wazalendo n'umari FDLR birirwa baragerageza kwirukana M23 mu bice yafashe ariko bikabata kuwa amazi. Kongo ihanzwe n'ibibazo vyinshi kandi kugira Tshisekedi bitorera inyishu bizomusaba inguvu nyinshi. Ari hamwe yohirahira kihagira ikiringo ca gatatu Tshisekedi ngazohejeje gushira Kongo mu mayira abiri. Garira amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone butarafyonda ko kugira ngo tushucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze mibezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure. No Muhoza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.